Igenekerezo rya 26 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bushigikiwe n'amashirahamwe mpuzamakungu yagize urunani mu mugambi wo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe kw'isi yose bwatunganije isekeza rigira gatatu ryo gukinga indwara y'ubukangwe mu Burundi. Twibukanye ko isekeza ryo gucandaga abana kuva ku buvutse gushika ku mwana w'imyaka 7 mu biringo bitatu ryatangujwe icese na nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Ibice bibiri vya mbere bikaba vyarakozwe mu kwezi kwa ruheshi na myandagaro muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Igice kigira gatatu rero gitunganijwe kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika ku rya 30 uku kwezi nyene. Abazoba bariko baracandaga bazoca kunzu no kubibanza bikoraniramwo abantu benshi nko mu bigo vy'amashure, mu masengero, mu misigiti, mu masoko, mu bituro vy'imiduga n'ahandi kugira ngo bacandaga abana bose kuva ku kivuka gushika ku bafise imyaka 7. Abazoba bariko baracandaga bazoza kunzu no mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi nko mu bigo vy'amashure, mu masengero, mu misigiti, mu masoko, mu bituro vy'imiduga n'ahandi kugira ngo bacandage abana bose kuva ku kivuka gushika ku bafise imyaka 7. Amavuriro mato nayo nyene azoba ariko aratanga urwo rucanco. Umwana wese azosubira guhabwa mama 2 y'urucanco mu kanwa. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho akaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira ngo dukingire abana bacu iyo ndwara imugaza kandi ikica. Urucanco niyo nzira yonyene yo gukingira abana bacu indwara y'ubukangwe.